soka muri equipe yitwa Real Madrid amajambo atandukanye mugabo atakogirana kuvuga ngo kiganiro ciza barasaba imbabazi mu twwa Vini Junior avuga ati ndasavye imbabazi muri equipe yitwa Real Madrid ati amakosa nakoze ati amakosa navuga ngo meza ati bino bintu ntabwo bizosubira tudako tubona ko witwa Vini Junior mu misi heze witwa navuga ngo Zabi Alonso nako witwa Florentino Perez yaraje aravuga ngo uwitwa Vini Junior no musi ni wa mukino uvuga ngo nari namubone nabujije witwa Zabi Alonso kuzaramusohora umwanya n'umwanya rero no musi amakuru yasohotse asohoka avuga yuko witwa Vini Junior iyo kuvuga ibintu bitandukanye ko ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid inkuru yasohotse nuko witwa Yusoni witwa navuga ngo Vini Junior ashobora kuguma muri equipe yitwa Real Madrid ntashobora gusohoka muri kuno kwezi kwa mbere narashobokeye gusohoka banashaka ndavuga mu kwezi navuga ngo kwa gatandatu mu gihe isoko riba ryuguruye uno musingo muri equipe yitwa Real Madrid Yusoni no witwa Vini Junior iveko biravuga ko ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid ahubwo no munsi bigaragara ko agiye kuguma hano hantu wagwanira ikibanza akorera equipe yitwa Real Madrid ayitsindira ibitsindo akoresha ingufu zose zishoboka amashuri kuba afashe equipe yitwa Real Madrid kubera ko bigaragara ko anashaka ari ikintu kiko kirabona ko kiko kiramusunika avuga ngo ntegereza ko nigumira muri equipe Real Madrid kuko ni na equipe nkunda uko yavuze ati ntegereza kwigwana gushaka ukanyuma iyi equipe mba nikundira nkuko yavuze ati n'umuyidore wanje kugeza muri kano kanya n'uwitwa Cristiano Ronaldo Yusoni Vini Junior ntagiye gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid nkuko abantu benshi bari bavyiteze nanje ubwanje nizeye ko Vinicius Junior gusohoka umugwa wa Real Madrid ari ikintu gitegerezwa kugorana cyane kubera yuko numwe mu bakinyi mwiza cyane Real Madrid ifise kandi kanatsinda umukinyi nka Vinicius Junior ku isoko ryigura n'igurisha ry'umupira w'amaguru no munsi biragoye ko muronka nubwo byo shikuka muronka ni wa mukinyi yo kuzimba amafaranga menshi kanatsinda n'umugwa wa Real Madrid no munsi bari basa n'abantu ikibazo c'ubukene nkaho hari kuntu kikukira n'abasatira na buhoro ko uravye na Franco Masatuno no munsi yanditswe muri Real Madrid bakiri bato ntiyanditswe mu mugwi mukuru ivyo byose nibibazo uza gusanga bikora ku kintu c'ubutunzi bw'uno mugwi wa Real Madrid navuga ati rero byari bigoye cyane kumva ko Real Madrid bashobora kurekura Vinicius Junior nivyo mu misi yahera haravuzwa amajambo menshi cyane tukumva ati ba Florentino Perez n'umumenyereza n'umuyobozi atigeze agomba guhangagwa cyane twarabonye arekura ba Cristiano Ronaldo nk'abakinyi beza cyane bavugwa ko bakomeye ku isi yose akarekura ba Sergio Ramos mu gihe babona neza ko ataho n'ubundi afise ariko ukabona ko umugwi wa Real Madrid numwe mu migwi bihagarara ko baba bagomba kurinda brand yabo yego badashaka gukengerwa cyangwa kwerekana ko kumengo nta brand yabo iraciritse cyane gusumba no mukinyi kanaka yo babakinira rero novuga yuko na umugwi kunze kwerekana yuko brand yabo ari nini cyane gusumba umukinyi ariko tugarutse kandi tukaraba burya hari ibintu bimwe bigusaba kwiyumvira ko nivyo twebwe brand yacu irakomeye gose gusumba umukinyi ko muri Vinicius Junior kuko kanatsinda Vinicius Junior twamukuye muri Brazil hariya kumuzanino izina giyiwe kugira rigiraho rigeze twebwe Real Madrid tubifise nk'uruhara runini cyane gose ukumva reko byari byoroshye ko Real Madrid ibikwiye kurinda brand gusumba ko Vinicius Junior ibikwiye ahubwo Vinicius Junior bakwiye guca bugufi kuri Real Madrid kuko ni nabo banamureze ni nabo bamugejeje ahantu twovuga yuko ageze ariko dusubiye inyuma tukaraba si Real Madrid igejeje Vinicius Junior hageze no munsi ngo yonyene no kuko na Vini ubwiwe afise ivyo yahaye Real Madrid afise ivyo yafashije Real Madrid kanatsinda byari bigoye cyane ko Real Madrid shobora kubibona kuri wundi mukinyi wari we wese rero no munsi navuga yuko kumva yuko biba bigoye cyane ko ronko ndi mukinyi nka Vinicius Junior ku isoko ryigura n'igurisha no munsi kandi kanatsinda tukaba twarumvise ko Real Madrid bagiye kuba bakora ibiganiro kugira ngo bayage na Vinicius Junior kugira Vinicius Junior ataza kumva ko arenganijwe kandi na Real Madrid ataza kumva ko irenganijwe navuze ati ibi bintu bizorangira byose bikunze bitunganye kuko mu biyago niho ukumvikana ko se kuvira ubu kanatsinda nuvuga yuko Real Madrid bamaze no kona agaciro gakomeye cyane ka Vinicius Junior mu mugwi wabo ari navyo byanatumye twumva yuko Real Madrid bariko barategura ko kuyagana Vinicius Junior byanka byakunda mu buryo bwose bo biyagamwe kugira ngo bikunde bongeze amasezerano y'uno musore akomeze gukinira umugwi wabo wa Real Madrid je novuga ati rero kuguma kwa Vinicius Junior mu mugwi wa Real Madrid yo baramahitamo meza cyane akozwe no mugwi wa Real Madrid kubera yuko Vinicius Junior ni meilleur joueur n'umukinyi ashobora kubafasha kuronka intsinzi abubakira uburyo bw'intsinzi bwo kuronka ibitego kandi banasanzwe banafise n'abakirane ba penalty umukinyi azi gutsinda cyane ubona ko nawe nyene afise inyota y'ibitsindo
bakoranye na Vinicius Junior Kylian Mbappé utakamya ati Vinicius Junior akinuku afise karite mezuku birasaba reko amaze kuba akinuku nanje bikansaba yiko meruku kugira ngo vyorohe ko ndonka pass nziza cyane vuye kwa Vinicius Junior kugira ngo shobe gutsinda nanje Vinicius Junior nziko Mbappé akinuku yideplace uko yipanguka birasaba reko niga ukuntu Mbappé yideplace kugira ngo nigwe kwa gukreya kwanje menye ukuntu cananga imipira myiza cyane itumbera kwa Mbappé kugira ngo intsinzi shobe kuboneka ku bugwacu wa Real Madrid bano bare ko ari ikintu ciza cyane Real Madrid kugira ngo basigane Vinicius Junior kandi kanatsinda jewe narabona niko neza amahigwe arayo ko Vinicius Junior ategeza gusigara mu mugwa Real Madrid gusumba gusohoka mu mugwa Real Madrid bazanye Mbappé badakeneye gusambura Vini ahubwo bazanye Mbappé kugira ngo bubake busatirizi bukomeye hagati ya Vinicius Junior na Kylian Mbappé baripfuza kubona umugwi w'indoto ni navyo Florentino Perez bugiye yamye akorera ko muri club ya Real Madrid kubera ko uwo mugabo hari ukuntu football yiwe agomba kwishamo kudandaza kurenza urugero akavuga ngo iyo ufise abastar beza biraza kufasha kumvisha abafatanya bikorwa canke biraza gutuma buri mukunzi wese w'umupira w'amaguru akunda ikipe ya Madrid rero nico kintu nishobora gukorera ko nkagikoresha kugira ngo nkomveka abantu gukunda ikipe ya Madrid ubwo ndabira abakinyi no mugabo yakunze gusinyisha muri ikipe yiwe nta na rimwe yigeze abadafise umukinyi w'umustar akomeye aya kabisa yabonye ngo Karim Benzema wasohotse narifise Vini na Benzema bariko bankorera umuti reka nzane Mbappé bari bafise Dion nziza Kylian Mbappé ko witwa Karim Benzema no witwa Vinicius Junior ndetse n'amazina akomeye yigeze kuvugwa ubwo Cristiano Ronaldo yaramaze gusohoka muri equipe uretse ko muri Real Madrid bavuga ngo turacafise Bar turacafise Benzema ndetse n'abandi bakinyi bashashe bakiriko baraza mugabo inyuma yuko bano bateye bagenda no mugabo yagumye yiga strategy zo kuguma zana abakinyi beza muri equipe kugira ngo amazina yabo abandanya pushingwa kure muri buka abiko biravuga yuko Luka Modric na Toni Kroos bashaka kuva muri equipe wasanga Florentino Perez yapanitse no kurondera undi mukinyi wo hagati mu kibuga komeye kandi azwi mu mupira w'amaguru ashaka kuza gufasha ubwo aravuga ngo nta wundi mukinyi mwiza nozana uretse Jude Bellingham acara musinyisha hari ayandi mazina ba Arnold bose baje kubera ko ba Dani Carvajal ko barava muri systeme hari ayandi mazina yagiye arasinyishwa komakomeye Cristiano ntivyari bikanganye ko atwara barondoro acashika muri equipe ya Madrid ifise ba Raul Gonzalez n'abandi batandukanye bavuga baturashaka kushike umanze wicare gatonya uje ku gatebe mugabo uzokiri mugabo Real Madrid tungiye kandi abakinyi beza iyi ni systeme y'ino mugabo witwa Florentino Perez rero iyo yumvise abastar biwe usa naho mengo uri kuraba fovya umumenyereza ubashira hasi birasa na Florentino Perez atakwishimira kubera ko ngira muri buku kuntu bahagaze kuri Kylian Mbappé baravuga ngo mukinishe match zose uko vyukwa ngabo kose mugabo aguma kina nibindi bitandukanye urabona ngo Perez wa warahagaze hano hamwe avuga ngo nivyo Zabur mumenyereza mwiza mugabo mfatira neza Vini kubera ko no mustar wanje ndakumva nizina ridandaza muri Real Madrid nizina riteye impuhwe nizina nivyo rishwana mugabo rituma Real Madrid bagira ko attention niyo mpamvu Florentino Perez amugwanaka akavuga ngo Xabi Alonso ivyo ukora byose Vinicius Junior mugumiza hano rero nizera ko Real Madrid bazona gikorera kuko kandi bazona kibandanya bakarondera ukuntu bumvikana na Vinicius Junior kugira ngo novuga ibijanye no gukorana bibandanye biba hagati y'izi impande zigera kuri zibiri kandi kanasena no kurandwa Vinicius Junior mbona ko kuba muri equipe ya Madrid ni ikintu ciza cyane gose kuriwe ni ikintu ciza novuga ngo kuguma muri equipe yitwa Real Madrid nkuko novuga ngo bamaze kuba ko bivuga yuko kugeza muri kano kanya novuga ngo equipe yitwa Real Madrid bamaze kuba ihindura ivuga ngo witwa Kylian Mbappé na kwitwa Vinicius Junior uno munsi ntabwo aza kuba asohoka novuga ngo muri equipe yitwa cyangwa bamugurishe ngo ahubwo gikore ko araganira ibiganiro barabe uko ashaka kongereza novuga ngo amasezerano muri equipe yitwa Real Madrid nuko kabisa tugenda twerekeza tuva makuru vya equipe yitwa Real Madrid ariko kandi singuno vawe muri Real Madrid gusa abwira fatanye Real Madrid n'imigwi yo mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Rodrigo Asohoka byamaze kugaragara ko inyuma y'uko atekaronka ruvuga mu minota myinshi ugeza muri karoka muri equipe yitwa Real Madrid nanyi n'ubwiwe witwa Rodrigo Asohoka yamaze kuba karabara kugeza muri kino gihe ko ashobora kuba asohoka muri equipe yitwa equipe yitwa Real Madrid kugeza muri karokanya ngo ntabwo karonka iminota ikwiriye ikibanda kara yesha ukinamwo cyakibanda novuga ngo cha nimero 11 kirabwa umukindi twa ngo ruvuga ngo yitwa Vinicius Junior akaronkwanya kwiriye mu gihe amaze kuvuga ko kuri 70 yoyo atakene kuba karakina witwa Rodrigo Asohoka ngo no munsi imigwikira murondera itandukanye nabonye umugwi witwa Liverpool ngo uri kuri yumva ko ushaka kuba umugura mbona umugwi witwa Chelsea Blues umugwi wa Tottenham Hotspur ari kuri mwiyumva ko tuza kumuzana witwa Rodrigo Asohoka ngo uriya rero Houston ngo wewe kari yumva ko ashobora kuba asohoka kandi sinakera wanashaka muri kuno kwezi mu kwa mbere
witwa ruvuga ngo Rodrigo Asohoka ngo ashaka gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid kuko ngo nta mwanya kararonka witwa Rodrigo Asohoka no munsi novuga mukinyi wino equipe yitwa Real Madrid kugeza muri Karokani novuga ngo imyaka 24 aheruka gutsinda igitsindo mu vyumve neza witwa Rodrigo Asohoka ari gutsinda igitsindo igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kangahe ku8 mu vyumve neza naho nyine urwo rukino karakina rwa rukino ruvuga ngo rwa match amicale bakorakina nino ikipe yitwa West Jetrior barayibuka batsinze ruvuga ngo itsinda kuri 4 kubusa itsinda cyatsinzwe nitwa Demirtao itsinda cya Kylian Mbappé n'uwitwa Kylian Mbappé yatsinze double uwitwa Rodrigo Asohoka aza gutsinda ku mota 81 n'uwitwa Rodrigo Asohoka azi kuba abona mu rusenga ngo atsinde igitsindo tariki 12 z'ukwezi kwa 8 urimo tugeze tariki 11 ukwezi novuga ngo kwa kanga ku 11 rero kugeza muri Karokaya ngo nuko novuga ngo uwitwa Rodrigo Asohoka bigaragara ko ngo ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid ngo amaze kubona ko muri equipe de Madrid vyimviye ko ariyumvira byo guma muri equipe bisaba ko vyamaze kurangira ukwezi go kwa mbere Rodrigo Asohoka ngo ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid sinzi ko Houston cyo ari cyo gihe twumva Rodrigo Asohoka ngo ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid canke yobandanya gwanira ikibanza muri equipe yitwa Real Madrid akazonka umwanya uzocuma wanashaka tuza kubona ko Rodrigo zagarukana performance novuga ngo nziza Rodrigo Asohoka uramuhanura gusohoka akaja mu gwikira murondera nka Liverpool Tottenham Hotspur tutibagina equipe novuga ngo yacize buzi nini mugitandukanye Rodrigo Asohoka novuga ati abakinyi umugwa Real Madrid kanatsinda yagize ice yagiye aratanga bivanye n'ubushobozi bwiwe kuri no mugwa Real Madrid turibuka kuko saison 2023 Real Madrid yakora twara ibikombe vya UEFA Champions League urabona yuko hariho ubufasha bwa Rodrigo Asohoka yakoranye n'uno mukinyi Vinicius Junior ariko ico gihe cyose twibukanye neza na neza ko Rodrigo Asohoka yaca ku ruhande rw'iburyo ataca ku ruhande rw'ibubamfu nivyo uno munsi araje muri wa mugwa Real Madrid ari mu mugwa wa Real Madrid uhindura umumenyereza novuga yuko kuko Rodrigo Asohoka kuri Carlo Ancelotti yari umukinyi ahabwa agaciro cyane kandi kanatsinda ahabwa n'uwo mwanya wo gukina ariko no munsi kuri Xabi Alonso bisa n'ibyamuhindukiriye kuko Xabi Alonso we yaje afise indi migambi yiwe afise n'izindi plani ziwe mu mugwa Real Madrid ndetse n'abakinyi bisabwa ko ashobora kuba anakinisha ndetse kanatsinda iyo ubuyobozi bwa Real Madrid bitabihagurukira na Vinicius Junior yaragiye kubigwamo rero novuga ati rero inyuma ya Rodrigo Asohoka kwisabira ubwiye ko yifuza gukinishwa ku ruhande rw'ibubamfu kandi kanatsinda basanzwe baranusangiyemo no mukinyi basanzwe bamukamwe ari muri Brazil Vinicius Junior muri yo misi yaronka kanya ko gushora gukina mu gihe Vinicius Junior wabona ko umengo hari kudahuza neza kuri hagati yawe ndetse n'uno mumenyereza Xabi Alonso ariko uburongozi bwa Real Madrid bwabihagurukiye ati Vinicius Junior ategezwa gukinishwa vyanka vyakunda uko vyogenda kose turashaka Vinicius Junior ko ashobora gukinishwa rero no musi we nka Rodrigo Asohoka ya poste yo korahananiya gukinishwamwo uno musi uburongozi bwahagurukiye wa muntu musangiye poste ati ko ategezwa gukinisha uko vyogenda kose nawe uriyumvira ati shaka kwitegurira ko bidimonde giye kubinatangura ariko kandi biragoye yuko no habwo uwo mwanya mu gihe nariko ndakoreshwa ngo bambone mu kibuga ndi kuri ya poste uburongozi iyo poste iriko umuntu novuga ati burya bavuga ati ngo ushigiki uhagarikiwe n'ingwe aravoma cyane iriko Vinicius Junior yegamiye igiti kibisi none jewe uwo mwanya wanje nzowuronka ryari na ya poste basi narankoreshwa ko na Carlo Ancelotti no munsi Xabi Alonso ayicisha ko bardagire acisha ko ba Franco Massatuno kanatsinda yavuze ati nzanire Franco Massatuno kuko nifuza kumukoresha kuri rya poste na Brahim Diaz yose arahakina na Brahim Diaz wose ni hari none wowe Rodrigo Asohoka nawe utifuza kuba mu backup mu kinyikana ko yifuza kugwanira ikibanza wumvise ko Vinicius Junior yamaze kuvugirwa ati vyanka vyakunda ategezwa gukoresha ategezwa guhabwa umwanya ukwiye gukina none nawe umwanya wawe ukwiye gukina uzokurahe wifuza kwitegurira ihiganwa rigiye kuza gisi bizogenda gute utari kurahabwa umwanya wo gukina jemba mbona rero hari hageze yaho Rodrigo Asohoka tangura kuyumvira ivyo gusohoka umugore ya Real Madrid akaja kurondera handi mu migwi kanatsinda hari imigwi myinshi kiramurondera kandi mufitiye no mwanya wo gukina City zaramurondeye nivyo ntivyakunze ko agenda kugura urukundo yakunda Real Madrid burya hari aho ugera mu buzima ukabona ati rero bivanye naho ngomba gushika nishingi ibintu vy'urukundo ndiko ndereka ko amfise urukundo rurenze iki kintu kanaka naco kikagegeza kunkura mu murongo w'ivyo nifuza gushikako ndabona neza ndashobora gutakaza urutonde rw'ivyo nshaka kurondera ndashobora gutakaza umurongo w'ivyo nako ndarondera nifuza gushikako rero nimba ubona yuko ivyo wifuza gushikako nivyo biba biri ngombwa cyane gusumba uko wo kwitaho go urukundo rukura gutakaza inzira va muri urwo rukundo wakunda uwo mugwi erekeza ahandi ugerageze kurondera gushika ku mahirwe yawe canke ku ndoto zawe wari wifuza gushikako
Chamba numva rero ko Rodrigo Goyezi biragoye ko kine gikombe cisi canke ko yotumwa ko canke ko yohabwa umwanya mu gihe batariko barabona ivyo karatanga no munsi rero birasaba yuko ashobora kuronka umugwi umuwo mwanya kugira yigaragaze bikunde atumwe ko muri equipe nationale akiri ico gikombe cisi kanatse nanavuga ko basi n'amahirwe kuba yanatumwe ko no kuri no ciro kuna no mugabo bitwa Carlo Ancelotti hanyuma reka mvuge kuri Rodrigo Goyezi yego ubundi Rodrigo yabaye umugabo novuga yagerageje kwihambira ku bintu abona ko binagoye nivyo hari ukuntu buryo umuntu mushobora kuba muba muri kumwe nk'ahantu cyane nko mu kibuga ca football ukaraba umugenzi wawe mukinana kina ku kibanza kimwe ukavuga ngo ese ko yakabaya nkinana uraje kuraba match uraba bakinyi ariko barakina ukavuga ngo nk'ibi bintu akoze nibikina jumenga no bikina ati bino bikina nawe no ati nibi bintu na jumenga no bikina nawe uko biri kose rero ariko niyo umuntu ariko arakora ikintu ciza utinduka kimenyera ugasanga umenga ni ikintu gisanzwe na wowe gikora hanyuma ugatangura kwiyumvira wowe ko ahantu uhagaze mu kibanza cawe utari kura performinga neza kubera ko atari ico kibanza wasanzwe ukunda gukinamwe ahubwo bakuboneye na cyane ko rimwe na rimwe ukijamwo ugasanga uritwaye neza mugabo ikintu kimuba wibagiye nuko equipe itegura gufata umukinyi basanzwe bazi yuko ahakina ndetse n'umukinyi Matarema yitegura gufata umukinyi asanzwe azi ko akina kandi mwiza ariko wowe ahubwo ukaza rimwe na rimwe nk'umutunguye batari bakwiteze yego Rodrigo Goyezi yabonye Vini mu kibanza ciwe waravuga ngo iki kibanza byari kuba byiza rije ndagikinamo kubera ko ndabona yuko no gikinamo neza igihe kimwe naje ndinja nsubirira nka kijako canke n'igihe Vini yari yavunitse nka kijako nabonye ko nitwaye neza akibagira ko ikibanza camuhaye izina ari kibanza yahora kinamo cyo kuri nimero 7 yego hanyuma rero Rodrigo Goyezi kuja ku kibanza ca Vini yarazi ngo Vini yabaye mubire kanje kumufatirana nitware neza kumbe namenye ko aje gutanga motivation kwa Vinicius Junior kugira ngo Vinicius nawe bimugire mwiza hanyuma cundabira nta mwanya ariko arahabwa muri club ya Madrid nivyo ndetse na match ariko gukina iminota 90 yitwaye neza Murano ngabujya 90 yakinye kwa Brazil gusa yasinze ibitsindo bibiri kwa Real Madrid yakina iminota 90 ni mu rukino batsinze Getafe ibitsindo igisindo kimwe ku busa yakinye iminota 86 aho nawe ari kuri tariki zinga hari zari 19 kwezi kwa 10 sivyo yego yego nivyo nyene ni kwezi kwa 10 igihe Getafe bari karata zibiri zitukura iki gihe rero nababwira ko ubwa mbere na mbere nivyo Vini yasubiriye kanatsina ntiyanitwaye neza mu rukino kubera ko yarose n'amanota mabi kubera ko yarose n'amanota agira kuri 5 n'igice kimwe mugabo Rodrigo yarose 6 n'ibice bibiri nigo rukino yarahawe urehere wa mwamahigwe kugira ngo yerekane urugero rwo rwiza ndetse mu nkino zageze rakurikira ubona ko nta kintu kinini Rodrigo yigeze ahabwa gukina muri club ya Madrid aratanguye kubona ko ibintu byiwe bitariko birakora niyo yinjiye asubiriye adashobora kuza tange bimwe Vini yinjiye asubirira akora yego par exemple ngizi nkino zigera kuri zine zikurikirana match ya Barcelona match ya Valence batsinda 4 match ya Liverpool ndetse na match ya Vallecano yego izi match nta match rimwe no mugabo witwa Rodrigo kuje amanota 5 yahawe mu minota nivyo Mike agenda arahabwa 11 18 21 nta manota 5 namwe yigeze aronka ubundi rega yerekana ko ari urugero rw'iwe ruri hasi rero guhera kuri Clasico igihe witwa navuga ngo witwa Vinicius yasohotse agenda afise umujyi ukomeye n'izindi zitandukanye za Liverpool indi zitandukanye hora za Valence ikintu ca mbere singiye kuvuga ngo Rodrigo ngo yorose amanota mabi kubera ko ari umukinyi mubi oya ahubwo gusa ikintu kimwe nuko Rodrigo ivyo ariko arakora muri kino gihe atari ko aravyishimira nawe ariko akina ta motivation afise kandi yuko ina ta motivation ufise mu kibuga biragaragara football n'umukino wo mu mutwe ikintu cya motivation nikiri gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu uko akora akazi ukumva ati Patrick ibintu bimeze kuri sana football ni ikintu gikorera mu mutwe rero iyo utameze neza mu mutwe football ntukina ntibikunda ntibigenda neza Rodrigo biragaragara ko ivyo ariko arakina byose muri iki gihe mu mutwe adateguye neza ni nayo mpamvu ubona football yiwakina yinjira mu kibuga ukaraba nta mwete nta bintu byo kugomba kuguhangana ngo ibiki arakene gusa gusohoka muri club nivyo bisa naho menga novuga byo mufasha sinovuga ngo nivyo akene ngo yabivuze ashobora kuba yifuza kuguma muri Real Madrid mugabo bavyita kuburi kugira guhatiriza babura ubu cyugira ati nta kundi mugabo je ku bwanje novuga ko Rodrigo Goyezi arakwiye kwiga karaba ukuntu yosohoka muri club ya Madrid
akaja kurondera muri ekipa kina yumva by'ukuri ko akeneye gukina kandi akina avyumva vraiment ko afise n'umwete n'umuhati wo gukina. Ya nuko nuko bisati agire umwete wo gushobora gukina muri ekipe yitwa nde, ekipe ya Real Madrid, akaba yipfuza navuga gushobora gusohoka muri ekipe ndavuga ya Real Madrid witwa Rodrigo Asohoka, ariko twivira muri ekipe yitwa